sasa boss none nk'ubu usanze naho ivy'urukundo atakirimo cyane cyane naho ari ku mugabo canke naho yarahinduye ubundi buzima none uvyuzoje bigenda gutega boss rega ni ata You love me hard pretty girl. Yeah, unkunda bitoroshe. Yeah, motif ngo ndi rastama. Hofen, I swear sinzodekona. Sinzodekona tu. nzodekona mpaka abakunzi ba TV uwavuze ngo wamonye ahantu yarari Bambwiye hari umujama yandikiye message ngira ati ndamonye ahantu ku salon ngaho nyine mu Kanyosha. Kandi ndibaze ngira ahantu naciye mugabo sinanjinda sinamubonye. Je twaye twabonanye ndamubwira ati jenje kwimosha ahubwo nanatangaye kubona namubonye mu ino city nibwo yarandirimbira ariko ivyo vy'urukundo ntavyo yigeze ambwira navyo yigeze ampishuka ngo abimbwire urabona ko ndi muto cyane si vyiza si vyiza nawe urabitahura hama sawa je ndagiye muhira Nana nimero kwa. mweke imba mubigombye ko munkeneye muzoze mu ndabe ahantu hatuje Nana niba. nuko ariko asaba nimero. Every story matters. Every story matters. Well, no, my people, it's another day, it's another blessing. Kubana namwe ku musukundi wakunzi ba STV. Done for real kuri MIC za STV. Wakunzi ba STV no munsi haje umuntu two turakorana aca arambwira ngo ndamufashe kurondera umukobwa canke kugira iki. Ndashatse ko tubinyarutsa kubera byinshi araza kuvyivugira kugira tumenye ivyerekeye ico andondere ico yashakiye uko yabonye tuko turakora avuga ati umuntu ndamukeneye kugira aze kumfasha ikintu kiriya canke iki niki. We nuwazi ikintu agira tubwire boss gute. Safi sana boss. Meze neza. Ndashima nawe. Kwa gute. Jaden SB. Jaden SB. Ndamukiza abakunzi ba STV. Big up sana. Bandamukize usati fresh sana. Umeze bien. Ndashima sana. Cyana kubonye wabonye ndiko ndakora ikiganiro cyo mbwira ngo akeneye ikintu dukorana. Siko. Yenda keneye ubwira abakunzi ba STV ikintu wowe ushaka twokorana muri ati reka bugurure ntuzenya kamera kugira dushobore kuvugana. Ese sasa je ndakeneye ubwire ico kintu wari ukeneye ko dukufasha. Tubisaba moto. Ikintu nashaka ko mufasha si kintu. Bana na kimwe motari irengane ni sawa. Je nashaka ko mufasha si kintu. Numva sura bizi. Je ndumuririmbyi. Simva ndumuririmbyi. Simva ngaho no quartier. Ariko na Jimmy no quartier nje kurondera umusito twiganye. Nakunda sana gusa namubutse. Ariko bambye ka no quartier rero. Nakubonye nawe hariye cyamvuga ati ashobora ko ariyo chance ndose. Ninzira yo kunshikana kurondera umusito. Boss duge ntibukibuke. Uri umuririmbyi. Je ncambere. Hanyuma ntuvuka muri no quartier. Hanyuma wavuze yuko wazindukiye ino uje kurondera umudada. Yagakoreye hazinutse n'akaklima cy'imvura mugabo kakawinta no munsi ndinjira muri Gatoya rero no munsi nawe cyenda kusangira kandi nabonye kuri umujournalist taramfasha gushika ko mu store ushikanya ngo dukorane none sasa boss ndakonze kiba sana ko wananyemereye ntari bishamusawa ntari kabisa none wowe uwo mukobwa byagenze gute waramubuze nta nimero ya telefone ye ufise cyane namubuze muri make twari twiganaza primaire uko tumaze kuva no canke ruguru tumaze kuva muri mashuri ya primaire we yakintu byakunze kabandanya uraza abakobwa nakira bava ngo nta mashuri y'abakobwa njyane amashuri n'ibya cyafatira ko caramanuka ino n'ubusinzi bwiwe rero n'umunsi nishitukiye mugabo nishidukiye kuza kumuraba uravuga ati je no munsi mva ngamwe no quartier turi mu Kanyosha bakunzi ba STV aho ushoboye kubona igano ca mbere turi mu Kanyosha turahantu arakana turi kameze bien mu Gishimengo uwavuze tuno munsi nyama kanshike hano mu Kanyosha mbuye sororezo bakunzi ba STV sinze ari abantu badukurikira muri diaspora batazi isororezo na kure cyane kiriri nyene haruguru yakoti ya kiriri haruguru gatoya ariko singaho urumva ko ubanza kuduha gato winja centre ville ukabandanya bakunzi ba STV urumva yuko yakunze umukobwa bigana hanyuma amaze kumanuka ntimwasubira kuvugana ntiwasubira kumubona uravuga communication yacibura yashikatika sasa uri umuririmbyi mugabo ukora kuri YouTube nawe izina ryawe ni gute Jaden SB indirimbo zingana bise ko kuri YouTube indirimbo imwe n'indi gomba gusohoka kurukundo cyane kurukundo kerekeye umustonye ne kerekeye umustonye takumuririmbire abakoze STV banze wumvira izo ndirimbo You love me hard pretty girl yeah
unkunda bitoroshe iye motif ngo ndi rastaman hofen asreya sinzodekona sinzodekona tu Nzodekona eh mpaka mm. abakunzi ba TV uwavuze ngo wamubonye ahantu yarari Bambwiye hari umujama yandikiye message ngira ati ndamonye ahantu ku salo ngaho nyine mu Kanyosha kandi ndibaza ngira ahantu naciye mugabo sinanjinda sinamubonye uvuga rero tugende turaba ahantu hari ukuntu bimeze bakunzi ba TV murumva yuko uwo mukobwa ari quelque part ngaha mu Kanyosha yaje kumuraba mu giso sasa boss none nk'ubu usanze naho ivy'urukundo atakirimo cyane cyane naho ari ku mugabo canke naho yarahinduye ubundi buzima none uvyuzoje bigenda gutega boss rega ni ata yawe yasiduga niyo hindura oya ndabizi urize nyene yuko agatima kagikubita sanga nawe nk'ubu atazi nanje kuntu merewe sanga mugabo narahindutse arimiruka kanyikiriti kidogo ari askubu bya bindi score bureo sasa warapambaye byaragenze fresh sasa abakunzi ba STV kuri STV bamaze badufasha abantu guhuza abantu rero sasa Jereka ngende bahuze n'uwo mukunzi wiwe sinzi mwari abakunzi canke yari imwe mwigana gusa kavuga ati igitoto kakimedita ntuzi ibintu bya zamani gamutaha imbere umudemo aramuna kavuga ati je namyitanze mugabo mumukunda ku mutima byarashika kanabimenya ko mukunda mugabo ntagenda kumubwira ngo kwiswa kadobo mutama ni so bacha oblige gusubira sasa abakunzi ba STV katugende tumurabe amudada hanyuma tuvugane siko nabana bakunzi ba STV tugende bakunzi ba STV uvuze none ngo ari he kwanza nakubamwe bayan message ambya ati ni saro ari muri time sasa bakunzi ba STV ninga yo baruji sasa bakunzi ba STV mujanye ne kwira sister gute sawa none ngo tuvugane gatoya hano wite Ni sawa meze neza yego. none uyu ntawo none umwibuka mwibwire basi sanga amperuka kuri rya zina rya babosi kari kuvuga sanga sa none ndakubaza abantu baherukana kera nuko baramukanya kwe Je twari twabona ndamubwira ati jenje kwimosha ahubwo nanatangaye kubona namubonye mu ino city. mbwira ntari umukumbuye wamuheruka ryari Je ndamperuka tukicigana tukiri ku ishuri. Niho twaherukana. bose rero jewe wambwiye ngira iki ndagufasha iki umuze ngamubonane ngo wamubonye wari imbere sinzi muta gusa mamenga yarahindutse ndabona ko yarahindutse yangira iki yagihe akayobingira karongerekanye canke kinini byose byarahindutse sinzi njyana n'umutima ko barahindutse canke umutima wari umeze gute gabasha kare yaratekereje kandi ubu acatekereje none ukonze bitwa gute Je nitwa Delicia. Delicia Yego. Dede waragutazi none boss ngahe rero sasa icyo washaka kumubwira kaniko kanya kaha akajambo niko kuri kamera jana na kimwe n'ukuri isho twayitanguriye kamera itegeza aba bakunzi ba TV bategeza kuyibona ko vyagenze kose byagenze uratanga urumi Ndatangaye kweli. ikintu wowe wibaza yuko je kubwacu bari giki Ntaconzi ahubwo nakimbwire ndacyumva. Nakimbwiye ndacyumva. none mwari musaza muvugana ku ishure canke Twaravugana ariko ye ntabirenze. Yego. bimwe by'abantu bigana abagira iki By'abantu ye bigana. Ivyari birebire byari bisanzwe. atumbura ko muri pause musangira kwaje kujya nyene Hemwe je ndumva rero nako ndashaka kumenya yuko mwamuzinanye yuko hari utuntu mwasangira nyene muri bigana muri pause hari utuntu tudukaranga iki niki hane sawa ko mwamuze n'amarame mugabo rete ntibibaze icaje kukubwira ntaco Ntacyo nzi kweli. nayikubwiye ari nk'akantu kamwe woba wibuka kamwe woba wibuka kubaraga wamwibukiraho nko kwishura Ako nyene ndo ndamwibukirako. Nuko nyene twarabajama nyene. Yego. yagutera n'inkuru Yego twatera inkuru nyene ibisanzwe. sawa muta cyakorera nikujyanye n'Imana none shibana no maso ibona basi habo jengira mwa vuga basi ntibona wewe inzi ubona navuye ati navuye sororeza gushika mu Kanyosha
je bintu babisanzwe yama Umvise ga sister urazi yabo sororezo zenga nta wari haraciye imyaka myinshi mutaziranye kuva sororezo hariho imyaka myinshi ntamubona niyo mpamvu nk'usidomenya icyamuzanye yego sororezo gushika nga mu Kanyosha urumva iyo traje yose urumva amabara yasimvye Kiririro arasimba Musaga Centre Ville arashika Kanyosha gabo mukakaje mubwire nakajambo karemeye mubwire muri abo maso kumenga uramutiye man utinye umuntu aje kurabaga man umuntu arendesha akunda man nayeje kwivuga umuntu arendesha ati arinda icyakunda naje kwivuga muri maka bavyumvise oya mudragene none oya ivyo uri kwatisha ku ruhande mubwire neza edit kwahindutse no yasi bya cyane anje nzimukira buji ngo nturahura na bene bijene bingana na mene nuko bikugira bakana ibyo oya si bya cyane ariko twabanye gusa si bya cyane nyene mbega kubura none umukobwa mubwire none umukobwa kubura gute uri okipe oya si bya cyane okipasiyo gute okipe mu vy'akazi mu vya jengira bitaye gashaka kubitahura musobanurire muri kuta mubaza none ndi okipe mu vy'akazi mu vyiki kuri tayo urukundo kuntu na wewe uri umuntu akuze urashobora kwiyumvira ikintu ukacibwira urumva dede urumva kuva sororezo ariko arambwira kuva sororezo kuva hehe bisigwa yuko yarasanzwe ngira akunda ngira mu mashure uravyumva ko ndavyumva rero Jesse yindi yambwiye ngo ndamufashe nyine urumva kandi asigaye no muririmbyi yumva ibintu by'abaririmbyi ifuye ko nyine ari ibintu byo kuri kamera ashaka kubikora kuri kamera rero akaririmbo yambwiye ko yakuririmbiye uravyumva ava kana mukunzi mwiza mugabo yego ivyo byo ndavyumva ariko ntahuze neza mutahuze neza umwana wabandi rero kumucisha muri bijya na hirya kubitayeho n'urukundo ntahuza neza pana vuga n'urukundo ntahuza neza nkunda gufise ko kuvisoje gushika ngaha ndakurondera iminsi amajoro deja naronde n'umujambo mubaze amasana mutigise ndamyinginga ati mfashe ndamubwira ikintu ntamubwiye igihe cyose kena kimubwiye ko ndamukunda ndurumva yuko ikintu camuzanye camukuye sororezo bakunzi ba Steve turi nko muri dote je ndiko ndavugira umuntu uravyumva icyamukuye sororezo Kiriri manuka buke rohero Musaga Centre Ville uravyumva ikintu camuzanye ngaha mu Kanyosha urukundo yaragukunda kandi ngo urumva ngo mwaye muzinaye kuva kera ngo mwariganye ivyo bintu bivuze kwiki rero Shadiri vuze kwiki ego muvyo ariko ndiko ndavyumva ariko ikintangaje nuko kuva aho twiganiye hose yiyumviye kuza kubimbwira uno munsi ko atabimbwiye hakiri kare mukicigana kiriya gihe man ari ibintu byo bana n'umwigisha kanwa kunaniye kwishura cyangwa ndavuga amatwi imbere y'umudemo umva ko bupondetse kweri kandi umudemo yarabitora sana mu ishuri nashimba oblige yo gupowa agira mu gati zamugira imbere gusa rero cyanangaje nuko yagiye atanansezeye sibyo gadete kubera iryo kosa ndayifise nage ntagusezeye ariko naje sinoshobora kubitahura kuva tukigana primaire hose utari bwabimbwire ukaza kubimbwira uno munsi kandi n'akaririmbo ngo yarakakuririmbiye kwe n'akaririmbo yarakuririmbi nangwa ndamurembe buri mubatse school nangwa ndamurembe buri bwinshi ndibaza ko nawe yabubona yakuririmbira ke nibwo yarandirimbira ariko ivyo vy'urukundo ntavyo yigeze ambwira navyo yigeze ampishuka ngo abimbwire chaka akarimbo wamusohoreye nabanza kumvirize ibindi araza kuvyumvira yumvirize kugikoresha wamujyaho umuhoka nonera iryo teka dede ukankunda be zo gukorera amateka ye I go be a fighter for you yakumvise jewe vraiment no kuri ane hasigaye iwawe je nakufashije kuje mubonane muhure musema sana bro merci sana
Ya nawe niyumvire kweri. Je kwera aho navuze nahejeje kandi hasigaye nawe hiwe ahubwo akubwira impamvu. Yaretse kubimbwira tukicigana kandi nawe wiyumviriye imyaka yaciye ni myinshi cyane. Ni myinshi cyane. birumvikana kabisa nibaza yuko je vraiment naragerageje kuvuga kugira iki umva ko bidakunda kandi vraiment kandi thanks sana bro kandi umukobwa urumva yuko ibana yataje ariko avuga yuko bitokunda kandi sanga bujara araciyahura n'ibindi bibogare ara yavuze ko afashwe yabyi ntabyumvise yavuze ko afashwe yavuze ati igihe ni kirekire ico kibazo je nashoboye kusiko none dede igihe ni kirekire kubona waraje no munsi byagenze gute ko gutabimbwiye tukicigana wari umwanya n'ibihe kandi burya umuntu ntopfa kuvuga ikintu ko nyene manzo kacigira ko cause na consequence sinzi ko dede aza kuvyumva aza kubitahura je oya kweri mu bisanzwe ahubwo ndanatashe ngiye mu dukorwa twimuhira kandi ibikindi naco mico kintu c'amakamera aha no kububaha nabubashe nabubashe mico kintu c'amakamera ndi umwana ngana nkuku urabona ko ndi muto cyane si vyiza si vyiza nawe urabitahura hama sawa je ndagiye muhira mweke imba mubigombye ko munkeneye muzoze mu ndabe ahantu hatuje nuko ariko hasaba nimero bakuzi West TV suko bazaba nimero uravyumva suko bazaba nimero eka we uko nyene wabonye uri kurarengana n'ubu kimuzoshaka kumbona ntavyonzi je ndagiye mu dukorwa two muhira ibisigaye ntiwankenera uzoza undabe muhira nyereka basi portail oya ntawe je numva umenga ico kintu kirisiguye no kuri basi nyereke oya numva deja yavuze yuko ibintu twamaze mu makamera atanabikunda mwangire nikosa cyane ndumana ngana nkuku reka ndagushimira reka undi munsi ndakuye tugende kumondozo mfasha je vraiment je nzogufasha akundi West TV nibo cabona je nzomo bayindagiye ama musigare je ndagiye sawa sawa abonye agatakivuye mu gamutse n'agatakivuye umwana rega ntiyanse newe atamanye na nimero na poste ya none gashaje nibaza yuko aba muri bino bici reka tuzoza tumurondere kandi umunsi mu ndamene bici thanks sana ujya sasa bakunzi ba TV bano ukuntu bigenze muho bataduje kurondera uko byagenze bahuye no bariko mugabo ntiyamwankiye cyane yamemerere abakunzi ba TV tuzuza kuraba ikindi gice ca kabiri hama tuze kumuraba turumve yuko azoshoboka kumwemera cazomwankira byose bizovana no kunazoba yaje mu gice ca kabiri abakunzi ba TV zosubira mu kindi gihe ciao Every story matters.